Turabaramukije amahoro y'Imana bwoko bw'Imana aho muri hose, tubipfuriza amahoro y'Imana arushize kubana namwe aho muri. Icubahiro cose kirushize kuba ic'Imana. Iyi saha na kano kanya turashimye Imana itugejeje ino saha na kano kanya turiho, tugishima izina ryayo. Turakengurutse ukuntu ituzigama ku musi, turakengurutse ukuntu itwitayeho. Reka icubahiro cose kirushirize guhabwa Imana ubugira kandi. Aho uri nawe uraba ivyo Imana igenda igukorera, hama ubone kwishima no kuyiha amashimwe uko bukeye uko bwije. Dusangire ano majambo y'Imana tubona muri Matayo igice ca 25, duhereye kuno murongo wa mbere, havuga umugani w'inkumi 10. Batanu muri bo bari abanyabwenge, abandi batanu nabo bari ibijuju. Uwo mugani ugira ico ukwigishije, nanje ugire ico unyigishije. Reka tuhasome, dukurikirane, mwumvirize ukuntu havuga. Matayo igice ca 25, duhereye kuno murongo wa igice ca 25, duhereye kuno murongo wa mbere, haravuga hati: ijambo ry'umutwe, umugani w'inkumi 10. Umurongo wa mbere: ico gihe ubwami bwo mw'ijuru buzosa n'inkumi 10 zajanye amatara yazo zija gusanganira umukwe. Batanu muri bo bari ibijuju, abandi batanu bari abanyabwenge. Kuko vya bijuju mu kujana amatara yavyo bitajananye n'amavuta. Aho bihagaze rero ngo vya bijuju mu kujana amatara yarajanye ariko amavuta ntiyayajanye. Ariko abanyabwenge bo bajananye n'amavuta mu macupa yabo hamwe n'amatara yabo. Mwumvise abanyabwenge ukuntu babikoze, bajananye amavuta yabo hamwe n'amatara yabo. Batwaye amavuta n'amatara. Umukwe agitebaganye bose barahunyiza, barasinzira. Ati umukwe agitebaganye, vya bijuju n'aba banyabwenge bose barasinziriye. Mu gicugu humvikana urwamo ngo nguyu umukwe, nimusohoke mumusanganire. Ati mu gicugu ataco biteze, haciye humvikana urwamo ati nguyu umukwe araje, nimuze mumusanganire. Buno za nkumi zose zirazanzamuka zitunganya amatara yazo. Vya bijuju bibwira abanyabwenge biti: nimuduhe se ku mavuta yanyu, kuko amatara yacu ariko arazima. Wumvise rero bakize, vya bijuju vyakize, vyaciye babona amatara yabo aguma azima. Bica bibwira ba banyabwenge ati: nimuduhe se ku matara yanyu, kuko twebwe turakije biguma bizima. Raba mutugabanirize muduhe. Wumvirize icakurikiye. Nabo baca bababwira ati: ariko ba banyabwenge barabishura bati: kumbure ntiyo dukwira twese. Ivyiza nimuje ku badandaza mwigurire. Ati kumbure ntiyo dukwira twese, ivyiza nimuje ku badandaza mwigurire. Bakigiye kugura, umukwe arashika. Abiteguye binjirana nawe.
ati hakigiye umukwe arashika biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurugagwa. Hama agishika abiteguye nibo baciye binjirana nawe. Ndakwifuriza kwitegura mugenzi wanje, turi mu gihe kigoye, igihe c'iherezo. Aho uri hose wumve wogerageza gukora ivyiza kugira ngo umwami Yesu igihe azozira asange witeguye. Ndakwifuriza kwama witeguye kuko utazi umunsi n'isaha. Urugi rurugagwa, mu nyuma za nkumi zindi nazo ziraza ziti mufasoni mufasoni nutwugururire. Nawe arabishura ati ndababwire ukuri simbazi. Erega ukuri yaciye ababwira yuko atanabazi. Ati ndababwire ukuri simbazi, nuko mwame mugavye kuko mutazi umunsi canke isaha. N'amajambo atubwira ati twame tugavye kuko tutazi umunsi n'isaha. Ndumva nokwifuriza kwama witeguye kuko utazi umunsi n'isaha zo kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Aho uri hose ivyo urimwo vyose wumve wobikora witeguye ugavye kuko umwanya n'umwanya inzamba iravuga. Ico ndakwifurije nuko Imana yoguha iherezo ryiza, hama tukazohurira mw'ijuru tuvuga tuti warakoze Mana. Iyi saha na kano kanya rero uwo mugani w'inkumi 10 ukwigishe ukwereke kuntu bamwe biziganirije amatara n'amavuta, abandi nabo ibijuju bitajanye amavuta. Niyo mpamvu isaha na kano kanya ukwiye gufata ingingo mu vyo ugenda ukora, mu vyo ugenda ucamwo, umenye yuko umwanya n'umwanya inzamba ishobora kuvuga itaravuga, urupfu rushobora kuza. Kandi niyo mpamvu ndakwifuriza kwama witeguye kuko utazi umunsi n'isaha. Uravyuka ntumenya yuko uza kwirirwa uraryama, ntumenya yuko uzovyuka ejo. Reka isaha na kano kanya no majambo agira hagukuye nahagushikanye, umenye yuko ukwiye kwama witeguye kuko utazi umunsi n'isaha. Nanje nkwiye kwama niteguye kuko ntazi umunsi n'isaha. Reka Imana yo mw'ijuru idushoboze, Imana yo mw'ijuru itugirire neza, Imana yo mw'ijuru irushirize kutuzigama, Imana yo mw'ijuru irushirize kutwigisha n'amajambo yayo. Aho uri hose wumve wokwama witeguye kuko utazi umunsi n'isaha. Naho wogendera muri bisi canke ukagendera ku cuma cakozwe n'amaboko y'abana b'abantu, ico cose canke ukagendesha amaguru, aho uca hose umenye ati je Mana yanje unshoboze kwama niteguye kuko ntazi umunsi n'isaha. Inzamba itaravuga urupfu rworwo ruraza ntawe rutangira. Umwanya n'umwanya urasanga wavuye mw'ino si y'abariho wibereye mu ahandi hantu. Isaha na kanya ico ndiko ndakwifuriza nukwama witeguye kuko utazi umunsi n'isaha. Imana igushoboze, Imana idushoboze twese kwama twiteguye kuko umuntu ntamenya umunsi n'isaha wo gusezera ino si. Yari amajambo nyene twariko turaganira mu mugani w'inkumi 10. Ico gihe ubwami bwo mw'ijuru buzosa n'inkumi 10 zajanye amatara yazo zija gusanganira umukwe. 5 muri bo bari ibijuju kandi bandi 5 bari abanyabwenge. Kuko vya bijuju mu kujana amatara
yavyo bitajananye n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajananye n'amavuta mu mashupa yabo hamwe n'amatara yabo. Umukwe agitebaganye bose barahunyiza barasinzira, mu gicugu humvikana urwamo ngo nguyu umukwe, nimusohoke mumusanganire. Buno za nkumi zose zirazanzamuka zitunganya amatara yazo, vya bijuju bibwira abanyabwenge biti nimuduhe se ku mavuta yanyu, kuko amavuta yacu ariko arazima. Ariko abanyabwenge barishura bati kumbure ntiyodukwira twese, ivyiza nimuje kubadandaza mwigurire. Bakigiye kugura umukwe arashika, abiteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurugagwa. Mu nyuma za nkumi zindi nazo ziraza ziti mufasoni mufasoni mutwugururire, nawe arabishura ati ndababwire ukuri simbazi, nuko mwame mwiteguye kuko mutazi umunsi canke isaha. Imana idufashe cane kandi Imana idushoboze. Nahawe kwitegura, nahawe kwama wisuzuma, kuko ntushobora kumenya umunsi canke isaha. Yaraye amajambo ariko aratubwira yuko umuntu wese akwiye kwama yiteguye, kuko atamenya umunsi canke isaha vyo kuva hano mw'ino si y'abariho. Iyi saha na kano kanya aho uri hose, wumva ukwiye kwama witeguye, wumve ukwiye kwama ucira bugufi Imana, kugira ngo Imana nayo ishirize kubana nawe muri vyose, kandi wumve ukwiye kwama witeguye, kuko utazi umunsi canke isaha. Yaraye amajambo y'Imana twariko turasangira muri kano kanya, turashima Imana yabanye nacu muri vyose. Reka Imana yo mw'ijuru ishirize kukwigishiriza, kuko ntikuzi ntigutahura ku munsi, nawe urushirize kuyemerera ivyo ikubwiye. Ivyo wumvise ijwi ryo mu mutima rikubwiye, ufate ingingo ntugararize. Icubahiro cose kirushirize kuba ic'Imana ubugira kandi. Turabashimiye mwebwe mwemeye kubana nacu, mwebwe mwemeye gukurikirana aya majambo y'Imana. Imana yo mw'ijuru nyene aba ari